aho isi igeze ushobora kumva iterambere. Mbega iterambere rirashobora kugwaruka? Vyoba bimeze gute? Uno munsi turakunze kubona ugwaruka rwinshi ruriko ruratunga amafaranga agiye atandukanye, ugasanga umwana w'imyaka 25, umwana w'imyaka 20 afise amamodoka agiye atandukanye. Mbega ushobora kwibaza ati ibi bintu biriko birava hehe? Ico twita iterambere ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu umuntu akorera ku myaka igiye itandukanye. Hariho uwutera imbere n'ingoga n'uwundi atera imbere bitevye. Ushobora kwibaza ati ayo mahigwe mbega jeho kubera iki ntayagira? Gwaruka, burya gukora n'ikintu gikomeye. Kuvyuka kare, kugenda ukarondera ico wokora, kudasuzugura akazi, ivyo ni kimwe mu bintu bishobora kukugeza ku iterambere wifuza. Mbega waruzi ko ushobora gutangura kudandaza amagi hanyuma bikazorangira ugize uruganda rukora amagi cyangwa ugakora ibindi bigiye bitandukanye? Ivyo vyose mu gihe utagaye akazi, ivyo vyose mu gihe ukurikije amasaha yawe ukamenya gupanga umwanya ku gihe, bizotuma utera imbere. Ushobora kwibaza nti aho hoho je naratevye gutera imbere? Na ya mahigwe yose arazamwo, kuko imigisha ntituyinganya. Umwe wese abafise inzira ashobora gucamwo kugira ngo ashike kuri rya terambere. Rero vyose bisaba kwihangana. Icambere womenya, menya gukoresha umwanya wawe, menya kutagaya akazi, menya kwihangana, maze uzomenye gukora vyose udacika intege, bizotuma ugera kuri rya terambere mu misi usange nabo bariko barakwita mutama nk'abandi. Radio Television RTBB Nijwe giza, Burundi giza.